Brooklyn Show. Bonjour à tout le monde, bonsoir, dépendamment où vous êtes. Ndi Jean-Pierre Rukundo, coach JP. Nuko reka tuganire kandi munyumvirize, mufata agatebe mwicare, mwumvirize ingene ibintu biriko birahinduka. Inyigisho zo mw'isengero ni nziza. Inyigisho zisaba abantu kubaho neza ni nziza. Mugabo hari igihe message tubona kuri internet zishobora kuba zakaswe, zikongekwa kw'ibindi bintu, kuko muri editing umuntu ashobora kukuvugira ibintu utigeze uvuga. Muti ibi bintu bimeze gute? Ni ukuvuga yuko ubuhinga bwo muri ibi bintu by'amavideo n'amaso barakuremera ibintu utigeze uvuga, ariko n'uwabivuze aba afise igituma. Aha simvuze ko ibyo ngira ndabumvise by'umupasteur yoba atabivuze, kuko we avuga yuko abakobwa bakiri bato baba bakwiye kujana n'abatama, kuko abatama nibo bafise inzu, abahungu bakiri bato nta nzu baba bafise. Murumva yuko ari inyigisho igoye cyane. Reka ndamubahe uwo n'uwa mbere, ndafise n'uwa kabiri. None se hari uwayivukanye? Nta muntu uvukana inzu, twese tuvuka twambaye ubusa. So niba mushaka inzu nimwishakira abasaza bangana nanjye. Baze uzagenda ubwira umuhungu ngo sinzagusanga ngo udafite inzu, iyo nzu yayikuye heko? Inzu yo muri uyu mujyi murabizi, kugira ngo uzubake inzu minimum ni miliyoni nka 30 kuzamura. Se miliyoni 30 uwo mukobwa wishakira umuhungu ufite inzu, ariko mujye mwitonda. Aba bahungu mungana nta nzu baba bafite. Umva avuze ati mukobwa ushaka umuhungu akiri muto afise inzu, bamwitonda, bamureka kubikora, kuko uwo muhungu ku myaka afise nta nzu aba afise. Sinzi ko mubitahura ibyo avuze, reka ndakabasubiremo. Uvukanye? Nta muntu uvukana inzu, twese tuvuka twambaye ubusa. So niba mushaka inzu nimwishakira abasaza bangana nanjye. Baze uzagenda ubwira umuhungu ngo sinzagusanga ngo udafite inzu, iyo nzu yayikuye heko? Inzu yo muri uyu mujyi murabizi, kugira ngo uzubake inzu minimum ni miliyoni nka 30 kuzamura. Se miliyoni 30 uwo mukobwa wishakira umuhungu ufite inzu, ariko mujye mwitonda. Mukobwa wishakira umuhungu aba afise inzu, bamwitonda, kuko abo bantu ntibavukana inzu, irarondegwa. Uza kuyironka nawe n'umuntu abakuze, bamurondera rero abantu bangana nawe bakuze. Mumva ko iyo nyigisho niba batamukatiye amajambo, murumva ko atari byo. Ariko abwira abantu ati genda muraba abantu batunze, mwabakobwa bakiri bato, genda muraba abatunzi. Aha rero natitse navuze nti igituma abana bakiri bato bagenda n'abatama, kubatama ni indika, kuko abatama hari imyaka umuntu ageramwo iyo ataronse ubu, sinovuga ngo uburere bukwiye cyangwa kwiyumvira kumeze neza, akamenya hageze. Hari abatama bibaza ko kugendana n'abana bibasazuye, bibongereza testosterone, no kuvuga ko bimutuma yumva ubusore, yumva inguvu. Ariko ibyo ni un problème psychologique kandi biologique, ibanza kuba biologique hama igaciba psychologique. Umuntu akuze umutama ugasanga ariko avugisha utwana dutonya, wanashaka turi munsi y'abakobwa biwe cyangwa n'abana biwe, murumva yuko aba ari ibintu biteye isoni. Aha rero n'uyu mupasteur asa n'uvuze ivyo, je niko ndavyumva. Urashaka kumwingena uvyumva muri commentaire. Imvo ni nyinshi, ubukene n'ibintu byinshi bituma umuntu ashobora kuja kuraba umuntu akuze amurusha amafaranga, ariko consequence ni nini cyane, kuko sinibaza ko araho mugera hanini atari bibazo uwo mukobwa akiri muto aza kuronka, kuko abavuye mu higanwa n'ubi mu bushora kubona yuko abakobwa batakirongorwa. Nubwo kwisi abakobwa ari benshi, tudashobora kubakwira, mugabo abashobora kuvamwo n'abafise indero, abashobora kwidistinga n'abafise indero. Nico gituma mvuga wa mukobwa ja mu ishuri hakiri kare, ntutumwanya, genda uyaheze. Iyo uhejeje amashuri peut-être à 19 ans, ukaba uhejeje humanité, à 24 ans uzoba uhejeje université, aho urashobora kubona imbere neza atakibazo. Mbwa bigusaba discipline nyinshi. Ibintu byo kuvuga ngo batama biki n'amakosa manini. Rero tekana
tekana wa mukobwa we uje kwishuri nama nabivuze kandi hakiri kare kuko umwanya wawe si munini umukobwa wa 35 n'umuhungu wa 35 bari muri monde zibiri zidasa umukobwa asa n'uri kwararangiza ibintu bimwe bimwe umuhungu nawe aratanguye tekara tuje ku wundi wa kabiri nawe nyene ibintu yigisha sindabitahura nawe nyene abagore bastressa abagabo babo reka nza ahantu reba ngo aratanguye ndatanguye nyene aho nyene umugore wa kirazira kumwibagira muzane ndabivuga yumva ugasahura umugore waba muri stress atawutifatiye turabe telefone yawe wandikiye nde wagize ibiki my dear uzopfa kare ufise ingorane yahe okay genda ugura ishene umwibohereko ubu umutwaye ufise umugabo mwiza w'umubogare wiki ko bamukunda is normal okay iyo udashaka wamukunda ukaba waratwagwa n'umutama semibi praise God nko muranyumva iyo stress muzana iyo stress niza kubicira mu ngo niza kubicira mu bintu byanyu ni nayiza gufrena tout le reste ntushobora gutera imbere umeze uko murumva yuko ivyo avuga navuga yuko umugore ategerezwa kureka telefone y'umugabo nivyo kuko urastressa nivyo mugabo ntibivuga yuko ucumureka uwo mugabo ngo akundwe n'abandi ngo iha amahoro ego kwiha amahoro si umugore yiha amahoro n'umugabo yamuha ko abandi bamukunda c'est normal mugabo yuko umugore arinze aja mu telefone no ko ari ikintu yikeka umugabo ahubwo ntiwigisha umugore ngo calme toi ahubwo wigisha abagabo kuba clair kubwira umugore wiwe ati itelefone nta kibazo uyu tuko turavugana n'uyu ibi biri ko bigenda gutya ni gutya mugabo kubwira abagore ngo hora no ntustresse wini vyiza mugabo ni uko umubwira uti akundwa na benshi kubera ari mwiza tekana nta kibazo bivuga yuko mureka gende ivyo akora ntustresse ahubwo yari kwigisha umugabo ati wa mugabo humuriza umugabo wawe humuriza umugore wawe nibaza ko peut-être baba bashobora kubivuga mu bundi buryo mugabo mwaje turufike message zitangwa niba zidakatwa kuri internet kuko navyo birashoboka nukuri harimo amakosa menshi nibyo nashatse ko tuyaga no munsi kuko niba umuntu ashobora kwigisha ngo kuba niba ushaka inzu genda urondera umutama ari umupasteur aha tuba tugeze kure niba umupasteur ashobora kuza imbere y'abantu ati wa mugore we tekana umugabo ni mwiza abamukunda ni benshi tekana rero nokuri murumva ko inyigisho ni yashize kuko urumva simba ndi muri salle je ndabiraba nkuko namwe mushobora guhura nabyo kuri internet mugabo je mbona yuko biri kuri internet chacun peut interpréter uko abishaka rero ngaha il faut interpréter n'ubwenge niba batakuye kubikurikira kubera bagomba ama views est-ce que ibintu abantu baza kubibona bakiri bato abari mu rugo nukuvuga ati wumvise pasteur yavuze ati ntusirese reka ngende telefone yanje yihoze mais c'est à toi l'homme yuguhumuriza umugore wawe yukumwereka ko réellement ivyo ashobora kwibaza atafatiro bifise siwe asabwa gutekana s'il vous plaît parce que wewe ariko ari defend rero niba umukunda niba ivyo bavuga atari byo mwereke mubwira uti tekana madamu aba ni magenzi bakazi cyangwa ibisivyo wenyena iyo umuntu agufitiye confiance nakurabira mu telefone niya yitoye ntutera induru kuko urazi ko ibyo aza kubona byose nta kibazo kirimo rero izi nyigisho z'aba pastor hari gihe umuntu yibaza ati bimeze gute kubera iki harimo ibintu nk'ibi est-ce que umugabo w'umupasteur w'umurundi asabye ko abagore bikaruma ntibaze baramenya ibyo abagabo barimo iyo ni interpretation y'uwanje wowe ni yawe nigiye ariko menye ko ibi bitera ingorane no ndagisubiyemo no mugabo tuma umugore atekana umugore atiyumvira birebire kuko nitwe dufise droit dufise access ku bintu byinshi gusumba abagore nowadays nabo barakora ibyo bakora mugabo abagabo kuva kera
bama bavuga ati umugabo iyo yagiye kurondera umugore yaguma muhira n'iki n'ikibazo tuzosubiramwo est-ce que ou préfère mariage traditionnel cyangwa mariage moderne no kuvuga ko mariage traditionnel no kuvuga umugore aguma muhira mariage moderne bakora bose so sinzi wewe uko bibona mugabo ico nashaka kuvuga ngaha inyigisho na interpretation zayo niba batabakatira ama video nukuri abapasiteri murarabe ibyo muvuga kuko hari igihe musambura gusumba kubaka naje gite mubona ama eglise yagirizwa ubwicanyi kwisa ari byinshi parce que ibyo babwira abanyagihugu hari igihe interpretation iva kuri uwo muntu apana ku Mana uwo muntu nyine ariko aravuga murakoze rero naho utaha nizere ko merewe neza ahasigaye tuzosubira gira subscribe kugira umenye yuko nashize ku kiganiro gira commentaire nawe ugira icyo bivuze ko kuko ibi bintu ntibishoboka je suis tellement déçu quelque part c'est ça on déroute les gens n'umugabo agenda n'umugabo ahumuriza umugore n'umugabo atuma umugore atekana nibyo bavuga ngo umutwe w'urugo n'umutwe w'urugo ugora umugore no kubera ko umugore arabi telefone yawe kurika kwikeka est-ce que nikijuju nta kintu ababona nta kintu yibaza yego arashaka kuba afite insécurité mugaseta toi nko muri dere nkuko dawe bivugwa ukagenda ukamuhumuriza utamuhumurije c'est fini merci nizere yuko ibwantu bashikiriza bibubaka nanje ndi coach JP à nous revoir merci